Ibujumbura haravuga ubukene bw'igitoro budasanzwe aho ibido y'igitoro ya essence ya magendu ahibonetse igeze ku mafaranga hagati y'ibihumbi 350 n'ibihumbi 400 mu ntara ya Makamba naho havuga umugabo yaciriwe umunyoro wo gufunga ubuzima bwose inyuma yuko yagiriwe n'icaco kugandagura umuntu ni mu gihe mu ntara ya Ruyigi naho nyene havugwa iduga ry'ibiciro vy'itomati aho ibiciro vy'itomati nubwo zabonetse ku isoko ibiciro vyaduze cyane gose abantu bakaba baganya yuko izo tomati bigoye kuzisuma ndetse no mu zindi ntara tukaba tuza kujayo muri ano makuru twabateguriye turabahaye ikaze. Morning Burundi burakeye. Turabahaye ikaze muri burakeye kuri uyu wa kabiri aho tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa hirya no hino mu Burundi no mu makungu tukaba tugiye guhera no makuru hariya mu gisagara ca Bujumbura ahibonekeza ubukene budasanzwe bw'igitoro igitoro rero kimaze indwi yose kitabonetse mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu zindi ntara ico gitoro rero kikaba kitigeze kiboneka muri indwi yose iheze nkuko tubikesha urubuga rwa X rwishiramwe risanzwe rijeje gutunganya ivy'igitoro Sopebu aho gwari rusanzwe go rubuga rucako amasitasiyo yahawe igitoro ariko mu ndwi iheze indwi yose ikaba yaheze ugo rubuga atagitoro kibonetse yuko caciriyeko ndetse ugo rubuga rutariko rurerekana yuko habonetse igitoro cyo mu bwoko bwa essence. Ivyo rero bifise ingaruka nyinshi mu gisagara ca Bujumbura cyane aho biboneka yuko ibiciro vyo kuyunguruza vyagiye birazimana cyane kuri bamwe bakoresha imiduga y'amataxi aho usanga uno munsi kuri uyu wa kabiri aha amafaranga yazindutse yaduze cyane ndetse kubiyunguruza na taxi aho usanga bava mu makartier atandukanye baja mu gisagara ca Bujumbura igiciro cigwije kabiri aho ni nko muri quartier ya Kanyosha uja mu gisagara hagati aho benshi bahora biyunguruza ku 300 ariko ugasanga mu gitondo cyo kuri wa kabiri ndetse no ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere abiyunguruza baja mu gisagara cyane bava mu gisagara bari amafaranga hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 7 aho rero usanga kandi benshi babuze taxi bafata kugira ngo biyunguruze aho ni mu gihe hari hasanzwe hari ikibazo c'igitoro gihabwa amamodoka rusangi canke amabisi yasanzwe yunguruza abantu aho ayo mabisi ubona yuko nayo nyene ataronka igitoro bikwiye bagerageza gusabikanya ikibonetse ariko abiyunguruza bakeneye kuyunguruza nayo mabisi bakaba benshi ndetse bigaca bituma usanga amabisi adashoboye kunguruza abantu bose ivyo rero bigatuma imirongo iba myinshi hagati mu gisagara ca Bujumbura ugasanga abantu benshi bariko bagenda n'amaguru abandi barindiriye amabisi mu gituro cyo hagati mu gisagara ca Bujumbura ariko ugasanga amabisi ntari karaboneka. Ingorane rero sizo gusa nkuko tubikesha urubuga canke imbuga zitandukanye na cyane ku rubuga Jimbere magazine ibido y'amaritiro 200 ya essence ikaba igeze hagati y'ibihumbi 350 n'ibihumbi 400 by'amarundi iyo ibonetse mu buryo bwa magendu ni mu gihe rero ico gitoro gisanzwe cyari kimaze imisi cyabuze ariko aba magendu nabo nyene bakaba taco baronka ushoboye kukironka nawe akagitanga kizimvye ibido igurishwa amafaranga menshi cyane ibihumbi 300 canke ibihumbi 400 hagati ngaho muri kano kanya rero kuri magendu ibido y'amaritiro 200 y'igitoro mukaba mwumva yuko yazimvye cyane ivyo rero bikaba bifise n'ingaruka ndetse na bamwe bagura icupa rimwe ry'igitoro aho usanga naho nyene ryarazimvye ikibuni kimwe usanga kiri hagati y'ibihumbi 40 n'ibihumbi 50 ivyo rero bikaba bituma ibiciro bica biduga cyane ibujumbura ndetse no mu ntara hagati abiyunguruza ibiciro bikaba bikomeje kuba binini. Ano makuru tuyabandanirize mu ntara ya Makamba aho havuga umugabo yaciriwe umunyororo wo gupfunga ubuzima bwiwe bwose ni nyuma yuko uyu mugabo yagiriwe n'icaha cyo kugandagura umuntu kandi yabiteguye rukaba rurubanza rw'ikibiriraho rwaciwe na sentare nkuru y'igihugu muri iyo ntara kuri uno wa mbere igenekerezo rya 13/2025 aho hari hashengejwe abantu bane abo bantu bane bakaba bagirije kugira uruhara mu igandagurwa ry'umukenyezi Beatrice ryaheruka kubera ku mutumba wa Gatabo muri komine Kayogoro aho muri iyo ntara umwe rero gusa muri abo bantu niwe yagiriwe n'ico caha akaba ari we yaburanye akaba yagiriwe n'icaha cyo kwica uwo mukenyezi yabiteguye atako rero arahanwa uyo rero yagiriwe n'ico caha akaba yahanwe
igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose inyuma yuko yagiwe no kugandagura uyu mukenyezi ngo icyo yamuhoye akaba yamuhoye uburozi bwari busanzwe bumuvuga ko abandi batatu nabo baburanye bahakanye ico cyaha bagirizwa. Ni mu gihe rero inyuma y'umwiherero wa sentare ndeho kubwayo Jafari yagiriwe n'icyaha cyo kugandagura murumuna we kandi yabiteguye aca ahanishwa gufungwa ubuzima bwiwe bwose. Bimwe mu bindi bihano yahawe harimo kwakwa amateka y'ubwene gihugu bw'u Burundi, kwakwa uburenganzira bwo kuba ahandi hantu atari mwibohero, bisigura ko ubuzima bwiwe bwose busigaye agiye kubumara ari mwibohero rikuru. Mu ntara ya Ruyigi naho ngo itomati zarabonetse ariko igiciro cyazo naco kiravuna. Itomati zarazimvye cyane aho igiciro ciyongereye cyane. Ikapo y'itomati yari yariyongereye ko igiciro muri no misi, ndetse ugereranije n'igiciro cyahora mw'isoko nkuru ya Ruyigi. Ikapu y'itomati rero ikaba yavuye ku bihumbi 18 ija ku bihumbi 25, aho wumva yuko igiciro ciyongereye cyane muri no misi. Imvo yiduga y'ivyo biciro rero ngo si ubukene bw'izo tomati, kuko itomati ziraboneka ndetse abadandaza bakaba bavuga yuko itomati zihari ariko zikaba zizimvye, ahubwo rero ngo ni uko hari abaca bazirangura bakazijana i Butezi ahari amakambi y'impunzi zikomoka mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi y'Intwaro Rusangi ya Kongo, bakazijana kandi ahitwa Bwagiriza, Nyankanda hamwe n'utundi turere twa Kumoso beni Muriza. Abo badandaza bakavuga yuko naho ziboneka itomati baca bazirangura vyihuse, arico gituma igiciro c'izo tomati caduze muri no misi cyane. Imodoka itwara ibitoro yo mu bwoko bwa Mercedes Benz yafashwe. Indongozi zitandatu z'ikigo Ditco nazo zirahagarikwa n'umushikirizamanza mukuru wa Republika ku mvo z'amatohoza ajanye no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu mu kudandaza igitoro ca magendu. Hari mu rugendo rw'umukwabu Leonard Manirakiza, umushikirizamanza mukuru wa Republika yagize ku cicaro gikuru c'ico kigo kuri uyu wa 13/2025. Nkuko abishikiriza, ivyo ngo vyabaye inyuma yuko hari amakuru baronse yuko hambavu y'ibikorwa ico kigo gisanzwe gikora coba gihungabanya ubutunzi bw'igihugu biciye mu kudandariza igitoro ca magendu ahakorera ico kigo. Umushikirizamanza mukuru akaba yabwiye abamenyesha makuru ati, twaje ku makuru dufise ko hano muri rino hinguriro hoba hakorerwa ivyaha cyane cyane bijanye n'ivyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Icaha turiko turatohoza ko kijanye no konona ubutunzi bw'igihugu dufatiye ku bimenyetso dufise, ni icaha rero cerekeye ivyo kudandaza igitoro mu buryo bwa magendu. Umushikirizamanza mukuru akamenyesha yuko ataco bafashe mu vyo biboneye, ariko ku bibazo bijanye n'abahakorera baronse ibimenyetso bigiye gukorerwa ko bizogaragaza neza ukuntu ico cyaha cyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu bariko baragikorera aho hantu. Arongera akamenyesha ko nubwo atabintu mu vyo bahingurira bafashe, ngo baharonkeye ibimenyetso bigiye gukorerwa ko mu matohoza, ari nayo mpamvu bafashe zimwe mu ndongozi z'iryo hinguriro kugira bazijane kubandanya amatohoza. Ariko kandi ngo naho biruko, hari imodoka ya kamyo citerne ikoreshwa mu kunywesha igitoro yatwawe muri parike ya Republika kugira ngo ibandanye ikorerwa ko mu matohoza agiye kubandanya. Tubandanirize ku mutumba Nyamiyaga hariya muri komine Rusaka, aho naho havugwa umudandaza yatswe amakarato 242 y'ibinyobwa vya Brarudi yarafise yari yarabitse, aho uyu mugabo bivugwa yuko yari yaranguye amakarato agera ku 400 yose, ariko ntiyashikiriza abadandaza b'ubunywero nkuko vyategerezwa. Bikaba vyavuzwe yuko abajeje intwaro bagiye kuyasaka, maze bagiye gusaka basanga yafise
muhiriwe ariko basanga hari amakarato ashika ku 180 yabura, niko kwibwira yuko ashobora kuba yadandaje mu kinyegero akaba yadandaje mu kinwa babu aho yagiye yazimba ko baca bamwaka n'amakarato yarasigaranye. Amakarato yarasigaranye rero barayakabongera bamuca amande kuko uyu mugabo yagirije yuko ashobora kuba yaradandaje inzoga canke ibinyobwa vya Braludi bibura akaba yabidandaje kandi ku giciro kirenga. Tubandanirize ano makuru yacu muri siporo aho havugwa urukino rwabaye muri iyi weekend. Urukino rwabaye ku itariki 12/2025 rukaba rwari rwo gushimira uwahoze ari umumenyereza wa Vitaro, akamenyereza intamba mu rugamba, akamenyereza umugwi serukiragihugu w'u Rwanda Amavubi n'iyindi migwi myinshi itandukanye yo mu Burundi no mu bihugu vyo hanze. Kanyenkori Gilbert Batazira Yaounde, uyu akaba asanzwe akitswe n'amagara, akaba asanzwe ariko arakurikiranwa n'abaganga. Uyu rero akaba yarashimiwe cyane n'abakinyi bahoze bamenyerezwa n'uyu mugabo, kandi akaba yashimiwe n'abaririmbyi batandukanye bo ngaha mu Burundi ndetse n'abagwizatunga, aho twovuga nk'umugwizatunga Ndeka Tubane Abraham asanzwe yarongoye ishyirahamwe Van, rikaba ari ishyirahamwe risanzwe rikora ibijanye no kunguruza abantu ndetse n'ibijanye n'amahoteli, ibijanye na ba mukerarugendo n'ibindi. Abatandukanye rero bakaba bari bitabiriye uru rukino rwarangiye abaririmbyi bafise kimwe ku kindi cyo kimwe n'abahoze bamenyerezwa n'uyu mugabo. Aho ni abakinyi nabo nka Saido Ntibazonkiza nabo bari bateye iteka runo rukino. Uru rukino rwari rushemeye kandi rwatewe iteka n'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi Alexandre Muyenge, aho ari nawe yamushikirije akabahasha kegeranijwe kuri uru rukino, akaba yahawe akabahasha ku miliyoni yongera ahabwa ikidari c'iteka, ategwa iteka, bamushimira cyane ku byo yakoze. Uyu ari we yatwaye ibikombe byinshi mu Burundi, yongera ahesha ibikombe byinshi umugwi wa Vitaro, bakaba baramushimiye cyane no mu mugwi wa Vitaro abamukeza ku byo yakoze, bongera bamwifuriza kubandanya amererwa neza, kugira amagara meza, na cyane ko asanzwe ariko arakurikirana amagara yiwe, yarasanzwe atifashe neza aho yariko arakurikiranwa n'abaganga, ariko akaba yari yandaye arishikira ku kibuga. Nawe mu majambo yiwe akaba yarashimye yuko ari iteka ridasanzwe kubona abantu nk'abo bari bakoranye ikibuga cyari cyuzuye abantu baje kurorera ndetse baje kumukeza, bamushimira ku byo yakoze mu guteza imbere umupira w'amaguru mu Burundi ndetse na hano mu karere. Amakuru tuyabandanirize hanze y'igihugu cy'u Burundi, aho twayabandaniriza hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umuriro uri kuratema utongora mu gisagara ca Los Angeles na cyane muri California. Muri leta ya Los Angeles rero hakaba havugwa uwo muriro uri kuratema utongora, umuriro wadutse kuva itariki 7 z'ukwezi kwa 2025. Uyu muriro ukaba uriko uratema utongora amazu menshi amaze gusha, amazu arenga 13,000 akaba amaze gusha, ndetse abantu benshi bakaba bariko baromoka, bakaba bariko barahunga batizabo kugira ngo bakize amagara yabo, kugira ngo bahunge uyu muriro. Amashirahamwe ndetse n'abagira neza bakaba bariko bakora ibyo bashoboye mu kugerageza kuzimya no muriro, ariko ukabona yuko uyu muriro ari umuriro udasanzwe uriko utuma abantu benshi bahunga, ndetse uri kugorana kugira ngo uyu muriro bawuhagarike. Ukaba umaze guturira ahantu hatari hake amazu menshi, ndetse ibisagara byinshi bikaba byacitse umuyonga kubera uno muriro, ariko bakaba bariko bagerageza kugira ngo barabe ingene bo uzimya n'umuriro uri kuravugwa ko byinshi cyane hirya no hino ku isi, aho umukuru w'igihugu mushasha heruka gutogwa Donald Trump yagiriza uwo agiye gusubirira Joe Biden yuko leta yiwe yasamaye kuri uno muriro, yasamaye batigeze bitegura bikwiye kugira ngo bahangane n'uyu muriro uriko uratema utongora. Aho ni mu gihe amakungu nayo ariko abibona muri ndi jisho, aho amakungu bamwe hirya no hino bagenda bavuga yuko ari ingaruka zihindagurika ry'ibihe ririko rituma hari imiriro yaduka canke imiriro yadutse bigorana yuko izima, ariko kandi ni ibindi bivugwa hirya no hino, aho benshi bagenda bagaruka ku birori byari byabaye, ibirori byo gutanga ubushimwe ku bakoze
gusumbya abandi canke ivyamamare, aho bavuga yuko muri ico gisagara na cyane cyane hasanzwe hari ihinguriro basanzwe bakiniramwo amafilime ya Hollywood, aho naho nyene ryashikiriwe n'uyu muriro. Bavuga yuko batigeze baha icubahiro Imana, bakavuga yuko uyu muriro hari ibihano biriko bibagerako ari uko batahaye icubahiro Imana. Ni ibivugwa hirya no hino mu makungu, abanyafrika nabo nyene bakaba badasiba kuvuga hirya no hino bavuga kuri uyu muriro, ariko kandi amakungu akaba akomeje kwihanganisha abariko barataye izabo, aho ndetse n'abantu bashika ku 200 bamaze gufa muri uyu muriro udasanzwe uriko uraka, uriko uraturira igisagara ca California hariya muri leta ya Los Angeles kuva ku itariki 7 z'ukwezi kwa mbere 2025. Turabashimiye kuri ano makuru mwakurikiranye, tubifuriza kugira ibihe byiza. Mushishikare mukurikirana imbuga zacu kuri Facebook, kuri X no kuri Instagram, ndetse mwongera musangiza ano makuru abandi. Turabashimiye naho ubutaha. Morning Burundi, Uburundi burakeye.